Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités mushikirizwa na Belize Nshimirimana. Ikiganiro Rhapsodie de Réalités kigizwe n'ibice bitatu: ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana biri kumwe n'insiguro, n'igice ca nyuma c'isengesho no kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndabaha ikaze rero mu kiganiro c'uyu munsi. Ijambo ry'umunsi rivuga igikorwa kirabandanya. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turisanga muri Zaburi ya 68 igice ca 11. Haravuga ngo abagore bakwiza inkuru baba ingabo nyinshi. Kubera igitigiri kinini c'imirongo ya Bibiliya yanditswe mu Congereza, uyu munsi biroroshe kuri benshi kwibesha ko Bibiliya yoba yatanzwe mu Congereza dufatiye mu ntango yayo. Ariko nabajejwe guhindura ururimi barushira mu rundi, abo twita aba traducteur mu rurimi rw'igifaransa, bakoze ico gikorwa gihambaye. Nkemuyera nawe akomeza kubarongora n'uyu munsi kandi kugira ngo Bibiliya n'ibindi vyanditswe vyera bishobore gushikira benshi kandi biri no mu nyandiko zabo kavukire. Mwibuke ko ivyanditswe vyera vyanditswe mu Giheburayo, mu Kigiriki n'ibindi, ariko vyasabwe ko haboneka abantu bitanga bakunda Imana kandi bafise icifuzo co gusanzaza ubutumwa bw'Imana mw'isi yose. Baraheza rero bahindura ivyo vyanditswe mu ndimi zitandukanye zizwi uyu munsi. Ico gikorwa kirabandanya kubw'igikorwa c'abamissionnaire n'abigisha b'ijambo ry'Imana bo mu gihe ca none baja mu bihugu vya kure. Baja mu bice biri kure kandi bitoroshe kugira baronke abatarumva ijambo ry'Imana bakaribashikiriza mu ndimi batahura neza. Yesu yadusavye kuja mw'isi yose kwigisha ijambo ry'Imana ku bantu bose. Ivyo turabibona muri Mariko ikigabane ca 16 ku murongo wa 15. Yaturungitse kurondera abazimiye ku mabarabara no mu tuyira duto duto. Iyo ntumbero irarashe mu vyanditswe kandi nikomeye mu gikorwa c'abakristo uyu munsi. Dukurikiza intumbero yaduhaye. Iyo ntumbero niyo gushigikira abifuza kumva ubutumwa bw'agakiza. Bisaba kandi gushika kure, gushikira abavuga indimi zose. Bisaba kandi kumenya ko umwe wese ashoboye kumva ijambo ry'Imana akanagira ico arivuzeko. Igikorwa ntiharagera ko kirangira. Intumbero yo gushikira buri wese mu butumwa bwiza iracari ya mbere. Nico gituma dushimira Imana kuba hariho abantu bakorana natwe mu bihugu bitandukanye kugira ngo inyigisho za Rhapsodie zishobore kuboneka mu ndimi zose no mu moko yose yo mw'isi, tukanashika ku mpera zose z'isi imbere yuko Yesu agaruka. Muri Matayo ikigabane ca 24 ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icyabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Data, ndasengeye abahindura indimi, abamissionnaire n'abigisha b'ijambo ry'Imana bo mw'isi yose bitanga ngo ijambo ry'Imana rimenyekane, na cyane cyane mu bice bidashaka kumva ubutumwa bwiza, kugira ngo barindwe abantu b'inkozi z'ibibi, kugira bakomeze kuba abashingira intahe Yesu mu kumenyekanisha ijambo ry'Imana atanzitizi, mw'izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi wejo mugira umunsi mwiza.